Ndazigira conclusion y'ikiganiro. Genre a conclure. Conclusion nuko mugira subscribe kuri akivuze Nice. ati kubera iki bamwe n'umwanya munini exactly Ashaka ko bavugana umwanya munini. hano batavyemera hano batavyemera akavuga ati jevre ntibyasindabwe kandi cyane cyane abakobwa kuko ababwiye turafise ingorane mu buzima sinzi Gusa iyo nami ngasanga arabwa yumvise yuko umushari wiwe afise umugenzi we ati sa umugenzi wa ni jewe sha jewe Gusa nami hariho mu cambere ni jalousie. voilà Abakobwa n'abantu bambere bari jalousie jalousie mw'abantu. sana. Arashobora kutabiko en plus umugenzi wawe uraza abakobwa akunda ibintu bisa neza iki n'iki ugasanga wewe kandi si kuvuga ngo turi dushushe. ni vyiza hama iyo umugenzi wawe yateye imbere basha twace majalousie vraiment ndabasavye ryoherwa mugenzi wawe naho kakurya mugabo basi simpaka kakuje basha biraryoshe je mbonye bera ateye imbere vraiment noryoherwa nkavuga wow bera ino video ikaronka 100,000 vues aureza tudabwiye tuwateye imbere urakoze voilà urabona nk'ubu umugenzi wacu barakora muri bravo What's up guys? Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Moi c'est Verna et Chara Masaza pour le kiganiro. Ici c'est Bella au micro pour Magic Channel TV. Kayuka uno munsi. It's gonna be fire. Tukaba duse genre abakobwa batovye ndabwiye ko batovye mumve ko batovye. Reka tubakire tubabwira sije hanyuma gato. Twagiye Kayuka. murakoze Urivuga izina habazwa nitwa ku mazina yanje banyita Naomi yego Mademoiselle là-bas. Nitwa gutega madame. Jewe nitwa Dorcas Witse amazina yanje Yukuri na AKA mugabo wanake kweli fresh. je nitwa Namiha Na miradio nyene mugabo. mwamikazi AKA aka mwamikazi aka the queen Okay. Madame nanje nitwa Jessica Iteka na AKA. Okay. Hama sije yacu ino musi ni ijanye du tugiye tuvuga ibintu bijanye na amitié. Amitié ubugenzi en gros genre abagenzi bamariranirana iki? Umugenzi ni iki? Ibintu byose genre en rapport y'ubugenzi abagenzi hypocrite byose turavuga ko ino muzi sasa twagiye duhere kwa Naomi ngaha nana genre wowe nkawe ubugenzi kuri wowe ni iki bon je ko ndabitahura ubugenzi ubundi mo ubugenzi ni ikintu kinini gusa abenshi hari ukuntu twita ubugenzi ukutariko hariyo amitié genre ubugenzi hariyo na connaissance rero benshi hari ukuntu twita ngo kanaka n'umugenzi kandi ari connaissance par exemple je turashobora guhura na Dorcas umunsi wa mbere ijya ni connaissance ariko kugira ngo hagere kuri ijya etape yo kuvuga mo ubugenzi nuko hari ikintu kinini kanaka muba mumaraniye mu buzima busanzwe no mu bindi bintu je nico nita ubugenzi donc ubugenzi ni mu gihe premièrement iyo ufise ingorane uwo mugenzi ahaba iyo uryohewe ahaba donc igihe cose arahaba ku bwawe je nico nita ubugenzi donc tubwire nawe ubugenzi devant ubugenzi nkuko yabivuze hariho ubugenzi hariho connaissance hariho n'ubugenzi nyene ubugenzi buba buri fort kuntu jewe ubugenzi nobufata uri umugenzi wanje ni wa wundi yamaye ku bwanje ati bro umve ndahari wundi yamaye ku bwanje wundi ushobora numva ashaka kurira nkavuga ati ngende mbomoke ngateka ngende mbomoke byananiye kuvuga kangende mbomoke mvuge wandi ni décharge nuko no Santalaise Santalaise wanda zo kwa mahari yaba mu bigoye mu byose nyine wandi azo kwa mahari wandi
basi atakujuja wandi atagenda kuvuga hanze avuge beti beti ameze ukuntu muri kumwe na besto yangu aca gucorera birakenewe ni bon Zagenzi bede yishakira bana. kuri kwimana wanda akudepana mu bintu ushaka kugira ati peti kuri no munsi byanse wanda ushaka ati ndashaka inoti ya limite Ati ndase sayimira kira domi. atari wa undi usanga ari abagenzi usanga nk'ubu muri aba besto beti beti ameze ukuntu beti arishima beti urabibona ngana abagenzi kandi umugenzi ni wa muntu atakujuja no kujuja we n'ukuri uko zikosa ari wa muntu ava yuko Jean akujuja mu bandi abanza kukumviriza Jean akakumviriza ati peti yangu wasarishije byarukubwa wadekonye ko yari hajya kandi no mu kuguhanura akagusapotinga kandi ibintu nyene by'uburofu gasanga avuze ushatse kuvuga kugusapotinga ni gari mu gihe wadekonye wagize amagara mu bihe byose atari wa mu gihe wagize amakosa nugiye wagize amakosa arakudefendinga mu bantu ndabavuga ati buriya nawe nakuvugiye wadekonye byatari wa undi udekona ukazumva wana mu bantu bera yagize ikindi kisa bera kiransisa hakuza guhanura kwanza banze kandi uriya ashobora gusanga nk'umuntu yakuvuze nawe nshaka kuvuza ibitari ibyo hakubanza kwanza kuza kubaza ati bedi yagize iki ati bera yagize iki ugasanga ni wa muntu aciye agenda kwanza kukunyene oya hari uwo so mugenzi ni wa mundi nyene wa mundi nyene utovyumva nawe jewe ubugenzi first of all nibaza yuko kwanza relation yariyo yose yaba urukundo yaba ubugenzi byose biba base kuri confiance rero ikintu ca mbere kugira umuntu mu w'abagenzi utegerezwa kuba umufitiye confiance utegerezwa kuba uzi yuko nyene ni wamubwira ikiniki atavyaza kuvuga nyimba nyene fo yuko ubu mwizera mu bintu byinshi nyene kumva nk'ivyo uguze nyene nk'umuntu bishaka kuvuga muri gutari kumwe none namiko bavuga yuko ngo genre nta banga rya babiri urumva ikintu inzego kwibwira ubuntu naho umwizeye uravuga ati totare kandi ivyo ndamaze kuvyumva nk'ubu ugasanga je nawe turabagenzi cyane turabagenzi nk'uko turi batatu nk'ubu turabagenzi twese nkunakubwiye ikintu mbwa wumva ko na Bella mugenzi wawe cyane wumva mwawe mubwira urumva kubera uwo wita umugenzi nawe si umugenzi nawe si umugenzi kandi biravana n'ubugenzi mufitane je nka jewe uwo umbwira ukuntu ukambwira Dorcas umve ntucire sindakivuga bivanye n'ingene no kuvuga nawe utawamubwiye ati ntuvuga usanga ati nyene hewe uyu n'uyu byamushikiye uku nyene nabonye mu bugenzi hagiye umuntu muba muri abagenzi ariko hariyo ico novuga nko ku mugenzi wawe hari abantu donative usanga ni ba bantu batazi kubika ibanga barabaho rero kubera ko uba umukunda uvuga ati nta wundi muntu ufise ushoboye kwitura ibino bibazo ukabimubwira ariko usanga ntuzi ico kibazo afise mugenzi wawe yuko Jean ni wa muntu usanga nabivuga ngo kubera afise umutima mubi oya byashitse ari mu kiyago urumva tisika urumva urazi rero ngo nuku pourtant nta mutima mubi yarabifitiye kamucitse siwe ponyotse siwe bayita iponyo guponyoka oya ni kwatahura mugabo nyene ukamubwira yuko nyene ndazi ko yimbo ari umugenzi wawe umuzi ko asanzwe ameze ukwe ukamubwira ati mugabo like naho ndabikubwiye nyene ibisisha kubivuga urumva uramu warninga before yuko exact kumva wewe ntaba yabigiranye umutima mubi nyene ni bya bintu usanga yateye inkuru ye gasanga ashaka ivugagiye nyene nakundi arayaga vrema tubifata uko biri nyene nta kundi nanje ngerageje kuraba ubugenzi uravye muri iki gihe tugezemwo biragoye gukonta ko umuntu nk'umumeyo hame wawe kubera usanga kenshi par exemple hariho ikintu aba gushakako canke ikintu agukurako ujya anye arafise ibi n'ibi reka ndamwiyegereze kugira ngo tube abagenzi par exemple amatelefone ijya irafotora neza ibi muri programme umbe tumuzane tumuzane Bella
afise aka iphone wibaza anniversaire bera ivyo bimenga mu message ari ukuntu ari ukuntu ndiko ndabibona ukuntu kubera ko mbere afise iphone ifo kuraba mubwire uzuraba abantu bagutumira ati no gutumira umuntu hariho umugenzi kuvuga canke uri kuratumira umuntu hariho kuvuga ati ndashaka kuzana harimo urukundo cyangwa ni guprofita umva hariho ndashaka kuza rero na ushatse ukaronka umwanya ukaronka numva ubishaka vraiment ntacu Welcome. tuza gupfa kuza urupfa kwera hama bigaca bivana kandi bikaba bivana n'ukuntu uza urafata abagenzi bawe donc bose ntubashire kuri meme niveau Yeah. umwe ukontako hariho uyundi uvuga ati ujya anye ego turazinanya ariko ntabwo Yeah, nshobora nibisanzwe kumubwira kandi. amabanga yanje Yeah, Kandi nibisanzwe. byose ndazi ko hariho umuntu umwe wese arafise uwo akontako yeah of course kandi rero urumva donc nivyo nyene nagira mvuge hari abantu bavuga ati jean ngo hakugira umu best friend w'umukobwa mubwira umuhungu kubera abahungu ntibavuga umuhungu mubwira ikintu byitwa yuko abakobwa biritwa yuko abakobwa ngo bibaraguze bushi bushe vraiment turi paratura tukareba arapartaja en groupe 5 personnes nagira mbazi kibazo ibintu byabereye inbox unye ugize umu best friend w'umuhungu n'umu best friend w'umukobwa ni hehe wiyagura cane ni hehe wisonka à l'aise Jenny wazako Jenny waza yuko bivana na sujet uri kuramubwira ego kwera kwera hariho sujet w'umuhungu hashobora kuziramo n'ibindi oya ego Sinibaza. biba birashika birabaho si kenshi ariko birakunda biraba kubaho Abakobwa. Apana ngo si kenshi birakunda kubaho ivyo birashika bikaca bizana iyindi novuga kandi ugasanga ayandi nawe ugiye masantime. abantu umuhungu ugasanga n'umukobwa ya rien cyo ugasanga wabwiye umuntu wa umugenzi wawe ati ujya umuhungu ntidukundana turabagenzi cyane me uwo urabivuze abantu yasi cyo aza kwiyumvira agatsindwa yego nyose mumarana ego ryo musi mwewe mwe ko murambona muri kumwe kandi umve apana kuri kumwe ko ndamura kuri fond d'écran Kuri fond d'écran, ko ndamubona yeah, yeah, iki n'ibindi tout bintu. ça ari ajya kuri fonde fonde it's big deal fonde bamba wapi oya mugabo somehow burabaho baje Ego, ubwo bugenzi voilà. burabaho iyo Wanashima- ata ambiguïté ihari que ça soit ku mukobwa canke umuhungu urumva nyimba umwe ataciye yiyumvira canke ariko rero umukobwa ataciye yiyumvira gusa rero iyo mumaranye mwamwe niya muri abagenzi en plus muri mutandukanye umuntu n'umukobwa biragoye umva nyatari ndibaza ko byose bishoboka birakunda yuko umuntu agira umugenzi w'umuhungu bien sûr bakaba abagenzi hagashika n'igihe umukobwa agashaka kuja kubaka n'umuhungu akubaka kandi bigakunda ubugenzi bwabo bugahagarara Bugahagarara. hari n'ikindi gihe usanga murabaye abagenzi bicitse kuba ibindi bintu byose donc birakunda Ya, birakunda biravana gusa na relation muba mufitanye n'uwo muntu muri ako kanya gusa hari abantu baba best friend umwe afite umukopi undi afite umukopine yego Exactly. biraba byose birabaho aho vraiment nyene ivyo rero ufise umukopine n'undi afise umukopine wiwe aho hantu abo bantu uwo mukopine wiwe n'uwo mukobwa bashobora akajarusi ati kubera iki bamwe n'umunya munini exactly ashaka ko bavugana umwanya munini hari abantu batavyemera hari abantu batavyemera akavuga ati jevre Kandi njya sinda byumvikana, kandi cyane cyane abakobwa kuko kababwiye turafise ingorane mu buzima sinzi Gusa na- iyo ngasanga umukobwa yumvise arakwitaho yuko gose. umushari wiwe afise umugenzi we ati sa umugenzi wa ni jewe sha jewe nta gusa bya na best hariho friend. ya mitiye urabona ivyo onye Jessica karavuga ngo kumara umwanya munini hari wa best friend uvuga ati uyu unye jewe tuvugana iyo nguye mu gisomo ati iyo uri mu isomo ikomeye uvuga ati ndazombwira apana umuntu mvugana like every day umwanya wose mushobora kuvugana na rimwe mu kwezi mugabo akavuga ati uyu unye turinze tuvugana ndabasulaje umva ndavuga Urumva ko ibintu umeze byose nyene, byose ko byose kwera. none ejo wamuprefera iminsi yose oya basi ntibi iminsi yose basi nk'iminsi dore ko yose mugo akasomeye urumva basi. kubera rimwe mu kwezi ni igihe kirekire cyane ya oya biravana Ubu gihe aba Jessica ari umugenzi. hari igihe rimwe mu kwezi dodo ari umu best friend wawe murashobora kuvugana nko ku munsi ku munsi Yego, akakubaza ati voilà. ni bo iki wiriwe mu biki ari umugenzi wanje je n'ubu Mama nyene Makea. yontelefona nayo Mama Makea. kuri je numva nameze neza ati reka Eh, tuvugane rimwe mu kwezi ni igihe kirekire cyane cyane rwose ari umuntu bon ça dépend naho aba ari ya erega birakunda je ndabizi ko ivyo bintu bibaho ugasanga umuntu
dufate urabona mwese muri abagenzi ariko usanga nka Bella dufate ntituri hamwe ariko ugasanga je namwe twama tuvugana telefona utumapu n'ibiki aho usanga Bella ivyo bintu vy'utumapu n'uduki canke ntabihari ariko uwo munsi umwe gusa tuvuganye sheri turavugana Yego kweri. vraiment Bella yamfashije ikintu pourtant mwe turamarana umwanya Munini, ndumva ko eh, ubuzima n'ubundi buguma bwa ntiwavuga bundi yuko nyene ariko ubugenzi. tuvugana iryo rimwe ndumva ko uyu ni vraiment arico amariye gusumba abandi ikindi naco Yeah. bana tuvuge par exemple ni hari umugenzi wanje turabadmiye hamwe mwebwe tuvugana ibisanzwe muri mwebwe rero araza kuvuga nari bagiye abantu baririko nari babiri donc usanga abandi bagenzi bawe umengo hari ukuntu babavuga kandi ibyo bintu birashika kenshi birashika kweri mu bakobwa nibyo kunda kandi jewe ndibaza uvuze yuko Jojo Shabona tuvuze mu video. by'ubugenzi canke iki ndibaza yuko kwisingira nta muntu n'umwe atari hypocrite umuntu wese arafise nawe muri abagenzi mwana oya Birabaho. hypocrite biraba mugabo ntaba ari hypocrisie comme telle comme tel mugabo nyine gusa ugasanga nyine hari abantu barenza hari abantu barenza vuba mukavuga ati ukame marika nawe exagere nyine ati urasarisha from urasarisha mushatse kuvuga ngo hariho abahipokrite nizere yuko muri twebwe atabarimo oya ariko jewe ndaprefera umuntu avuga ati ebana ibintu by'uhipokrite wapi avant kuvuga ko ujye muntu n'umuhipokrite n'ibiki eske wewe kuri wewe bwina wewe uri suko wowe utari umuhipokrite ku wundi muntu ya aha rero ndashaka ntiduhagarare kuri mo hypocrite ahubwo ni igiki twokora kugira izo hypocrisie zive mu bagenzi exactly ya ni igiki twofasha ni igiki twoterera abandi kugira bamenye okay iyo umuntu dufitaniye beef canke akantu kanaka ni gute noba direct imbere yiwe kugira ngo ico kintu kiveho kandi ivyo resi ntibyoroshe Oya, cyo gituma first- n'ubundi ah, hypocrisie gushika n'ubu igihari mu bagenzi Ikintu parce que ca abantu mbere- ntiboza kuvuga ibintu urumva kandi n'ibintu vyoroshe vraiment wowe nyimba uzi yuko Dorcas barakuvuze ko ikintu kimwe si mpaka umva ntibizoca bikuzamo uvuga ati none nzoje kubimubaza urazina Biragoye, urumva vraiment ahantu hava hypocrisie mu bagenzi justement bivana surtout n'umuntu b'abakobwa ahantu hava hypocrisie jo mu bagenzi Kavuga uti, ikintu ca ege. mbere ni jalousie abakobwa n'abantu ba mbere bari jalousie jalousie mw'abantu sana. arashobora kuteka en plus umugenzi wawe ko uraza abakobwa bakunda ibintu bisa neza iki n'iki ugasanga wewe kandi si kuvuga ngo turi Tuntu dushushe. ego voilà urumva rero akabona ati wewe genre par exemple nka Bedi aratwika yambara neza iki n'iki bavuga ati batwika Bedi yambara neza ninana cyangwa ugasanga turatanga Instagram mu mwanya urumva cyangwa genre ugasanga umugenzi wawe ariko aratera imbere mugabo ukabona umengo jo arakujyanya ibintu okay akuvuga ati wewe reka je kwere ariko aratera imbere ndabe jo ico yakoze kugira nanje ntera imbere cyane umwegere en plus kugira nawe imana iduhezagire nzo namamvuga utegereza kuba proud ya mugenzi wawe ko deja ushizemo ya jalousie mon ami ibintu byose jo nawe muri wo jo uraforce ngo urishekane naho hari umugenzi wawe kwera haka akanuvuga ati ko katambwiye nanje ngo okay mugabo urumva yuko ukwiye kumusapoti n'ubundi ko byazavuga ati umugenzi wa Namiha yarateye imbere barajyana ba Namiha mugabo ivyo onye namaka abiri iyo ni kaya mbere yindi kana yiciza kuri wa mugenzi amaze gutera imbere aca bikasa ico rero ubu hasigaye boss lady urumva twaga Jesse sa kubikoza sisubira kubikoza mu gufata programme mwarakotiza umbe igihumbi mugubu ari ubona snap yijanye za ubona snap rero jone kugira twebwe nk'aba jeune kandi tuzi ivyo dushaka tutagira n'imitima mibi actually tukavuga ati genre niki twofasha societe surtout abakobwa aho gashizemo bya bintu nibakore nibagire iki kubera aho gase baronye ona sirago n'abarasigaye kwine barakora nyene akantu ko vraiment nizera ko turagasubira akantu ko gukora vraiment ndagakeneye tukavuge ko duheje jinani bon jewe ku bintu novuga kuri ivyo waruvuze ku bijanye nyene na jalousie kwa je kintu nibaza
kugira ngo ivyo vyose bigabanuke mu bakobwa kuko ubiravye ibintu vyose biza bigaruka ku bakobwa abakobwa ni bafise urusaku abakobwa bameze uko bara- abakobwa bameze uko umwanya wose bafise urusaku ibintu byose abakobwa ariko ubiravye hanini n'abakobwa kandi ikindi naco mutibagiye abakobwa dufise ibintu ndavuga gute bifise power cane yeah urabibona bifise Yeah. power so je ikintu nibaza ko twofasha abagenzi bacu bakora dukurikirana nuko igihe cose je mfitaniye beef na Dorcas kugira ibintu vyorose simakanje kuri Jessica Oya. simakanje Ego, kuri kuri Bella Bella. canke na ngaho ya nta kuntu mwokorosha amataje ukaca umubwira urazi rero Dorcas urazi kandi rero muvugwa neza mubwo neza buke mu rukundo rwinshi mwegera umubwire Dorcas je rero wampariye haha boro vraiment je rero byambabaje je mbona gusa no bikubwira yeah kandi urazi iyo ubwo bushizi bw'amanga uba wagize bwo kuza kumubwira Dorcas kunuku n'ingene nafasa aca wajemo yumva yuko umengo wow vraiment aca yumva no kugukunda kuko ni bake bahora bagira iyo step Yeah. yo kuvuga ati uryo muntu yambabaje reka ndamwegere kandi ndamubwira biragoye ni bake babishoboye Ego. rero guys ndabasavye umuntu mufitanye beef mwegera umubwira ati n'akantu gato uramubwira basha igizwe n'ama lettre ngaha iyo umugenzi wawe yateye imbere basha twace majalousie vraiment ndabasabye ryoherwa mugenzi wawe naho kakurya mugabo basi simaka kakurye basha biraryoshe je mbonye Bella ateye imbere vraiment noryoherwa nkavuga wow bera Yateye ino imbere. video ikaronka Nanje. 100,000 vues aho rero tutambwiye ati wateye imbere urakoze voilà urabona nk'ubu umugenzi wacu ubarakora muri bravo ni vyiza cyane ziraryoshe voilà biraryoshe ryohererwa Bella genda ugire subscribe nuko jisho uri hafi subscribe ugende ushireko upartage abandi komanta ni bien kubera iki ariko aratera imbere Yeah. kuko niwaryoherwa n'ivy'uwundi imana izobona uwo Umutima wo nawe kuti- izokuduza Ego, yeah. donc jalousie ntaco ikumarira mu yandi majambo nivyo abakobwa Cane vraiment cane, kandi tugabanye, dupunguze vraiment punguza kubera se abandi b'abaniga ntibibaho ibintu Bagiye bashaka cyane kuvuga- cyane abarundi ndasabye namira vrema abakobwa partora Ibyo ni mu isi yose Mbwa, ni imisi yose ni mugabo hose sha mugabo sha mugabo ino turafise ipolisi idasanzwe tureke kubesha Ni kubera ariho tuba, donc, ariho nivyo tubona. tuba genre urabona ba bantu nyene urumva ucuwibaza ati ni mu Burundi gusa aho twosohoka hanze twosanga mu Rwanda Kongo bose barahari kandi ugasanga biri pire hariho abantu bahora bagira genre abakobwa bagaya ubuzi bavuga ati Joshua ukora iki kubera nsuku genre ibyo ndashaka kuvuga neza cyane ngo urumva ngo je ngo jewe ngo sinongo Je na wowe be. bon tuzogakora hariya kubera ngo kunuku hariho n'ubuzi bahaye hari n'ubuzi bagiye ngaho baraha amahoro atandukanye nko guserva par exemple nk'umuserveze akavuga ati ngo yangu usanga bafite ingeso mbi usanga ari maraya bro ni ingeso y'umuntu Ego, ni ingeso y'umuntu. ni ingeso y'umuntu narabibonye je nibaza hariho nk'umuvyeyi ashobora kuza akabwira ati jewe sinshobora kumera ko Bella aje gusaba justement umuvyeyi mugabo Kubera ariko ari iyo abakobwa image. bavuga ati John sukuje ntaho mbona vraiment ndiko ndakora yo ngo jewe ngo na plateau ngo wapi kweli okay namenye Yeah. yuko Cya ubuzima kintu usanga bigoye gutera imbere kubera iki uragaya uranka kuva hasi Voilà, Uhere ego. hejuru, ugana no guhera hejuru okay hanze Jessica hariyo n'abanetoya byumwe bakoropa kandi ni ibintu bisanzwe Barafira abakobwa bakundanye n'ibintu bize biri class Nibe- kandi Ibizuko, siko ego. en fait hari ikintu nabonye nga mu Burundi sinzi ko mwabibonye mu bindi bihugu basha mu bindi bihugu ushobora gusanga umukobwa mwiza mwiza asa cyane neza sheri ariko aradandaza ikintu mu barabara Bituma hanze Canke akora muri ugasanga- fast food ego kandi ni kuko basha kandi ibintu nabibonye mu Burundi gusa no mu Rwanda ndibaza ko ibintu byavuyeho nta mu bihari. Rwanda mu Rwanda umve bose byose barakora arabikora kuvuga ati nta kazi Byose, ngahe, byose yose ndabikora kuko urazi nababwiye ntushobora kurota uti je ndashaka umuduga utagiye gukora Fete Just ingorane the thing. ndashaka iki ni kwa kundi ino mu Burundi
avuga ati kana karaza kumbona aza kumenya. kumenya kanze rero nta kurabana oya nta biriyo umve chacun pour soi Dieu pour tous nta biriyo ati hewe narabonye bera ariko arakoropa shamunze ibintu hera akazi vraiment nawe ndagakora je nishakira ifaranga je nibaza yuko akazi kose kavamo amahera ari bon kugakora ivyo bavuga ati ngo ntushobora guseva ngo abantu baseva ngo afise ingeso mbi n'ibinana hajya n'ingeso y'umuntu none uwo mukiriya aje akagusaba nimero ukayimwima ikibazo kiri hehe akudaje ukamwanka ikibazo kiri hehe ufite bivana ari umuntu abasanze afise akageso muri we canke amaronko avuga ati ndabaya no boss donc ahanya sinzova kasanga umuryango abayimwe aciye atukisha umuryango dumwe ni we yabikoze ari umwe gusa bikaca service boss abagabo yego ni ibintu nk'ivyo ni bibi kubigeneraliza si byiza kubigeneraliza kandi surtout kurekwa kwa c'est parce que anyagize iki yuko community y'ivyo nyene bose bacamera kumwe nyumba umujya mu service ya charactinga gutya anye nibice bisuko ko bagiye service bose ariko bameze akandi karorero urashobora kuba ufise umugenzi wawe ugasanga ntimuhuje ingeso donc wewe ufise ingeso nyene ntaco zibaye me umugenzi wawe baramuvuga uriya yo kandi yo Jessica sigaye agendana n'ujya yego sha agira ingeso nkazijya mukobwa nyene alors que byose ni wowe wikontora simako uvuga ibisigure ngo ijya ngeso ko ujya mugenzi wanje ayifise ngo naje ca ndayigira ufise twa y'ukumuhanura no kumuhindura kandi ari usanga muri ko muragendana kugira umufashe atadashaka nawe ukamureka kirinene gashawogira gute kandi biragoye guhanura umuntu burya n'ikintu biravana Jessica urazidakubwire aho ni muri ya cadre en fait abantu barafise ukuntu je ndashaka kubona ko Jessica ndavuga ati Jessica yambaye bleu sivyo umva nivyo mbona muri uwo mwanya nivyo mbona kandi kugira bagire iryapa yo kuvuga umuntu kanaka ni ikintu swat uba wabagaragarije muri uwo mwanya ni giki wowe ubereka kugira bakuvuga uko faut voir naho nyene bashobora kugira uwo mugenzi sivyo afite izo ngeso zidahuje n'iziwawe kandi ugasanga igihe cyose uramukunda ariko nta munsi n'umwe ubwira ukora by'iwawe donc we yakoze rero muri ico gihe hacaba okay ninde muri abo babiri ninde influencer uwundi kenshi yo usanga avuga ati ujye w'ingeso mbi ni we influencer uw'ingeso nziza basha byose birakunda uw'ingeso mbi arashaka kwandukiza yego kwera gahindo n'uw'ingeso nziza arashobora kuguha izo ngeso ziwe nziza kuvuga image abantu bo hanze baca biha bon igihe Jean ugendanye n'uwo muntu abantu basha nta musi n'umwe uzoronka umuntu aguma kubwira ati yo basha ubikora neza umeze neza hazokwama hari umuntu aguca intege akubwira ati imisi yose ibyo ukora byose kandi canke ibyo ukora wapi akaguma ariko wewe uzi iyo uri kuraja donc uzi icuri ntikikunanira kubikora uravuga sanga wumvuga ngujya anye ngwego shango sigaye yambara neza ngo ryo ngurazi zakora ngurazi binagira ango to cyo tumaranira ahana bayikuye guhewe ngo bigere ngubatse ngo muri Paris ngore kasha ngurazi ndakwereke entre tana mera dufite agakuru duhesha ibintu bishushe agakuru urumva en fait ni bimwe nari navuze natangiye kuvuga bya confiance urumva donc mugabo si muri cadre ya y'ubwenzi mugabo bref ni en rapport ya confiance en fait n'umugabo n'umugore barabanye vraiment igihe kinininya mugabo biranka yuko bakundana baragira ingorane nyinshi mugabo baye bakunda gushaka navuga ati twe n'ukuri nitwovana ntibikunda ati tuyahure urumva acavuga ati okay reka twiyahure baragenda ahantu kuri pont nyene ahantu nyene vraiment hare cyane gose baravuga ati turaza guharura 1 2 3 cyo dusimba baraharura barafatanye baraharura 1 2 3 umugore arasigara ntiyasimba umugabo arasimba umugabo asivye aca yugurura parachute none ngaho wovuga yuko ninde yadekoneye wundi umugore nikwereke umukwereke umugore iyo wasimba nawe ujya gaca yugurura parachute gaca sigara umugabo
uwadekoneye uwundi ni umugabo kuko we yarafise ukuntu aca yiproteje that's the thing ujya mugore je nanje nibaze ko umugore yacu avuga ati je na umugore atarayambaye nawe nyene mbwa yari yambaye urumva iyo yakwa yambaye ariko yasimba yagusimba mugore urumva umugore wewe naho nk'ubu boja nko mu rubanza bovuga ati jewe umugore ashobora kuvuga ati je nagize ubwoba natinye twari sanse bose gusimba bafatanye byagenze gute amurekure umugabo muguru umva amurekwe rero urya nawe yarasindi imigambi wewe ni kubera ko yarekuye irya anyu kubera ko yavuga ati kumbe urasigaye hejuru oya imfe ati wapi ikibazo mugiye gupfa gute ugenda wiproteje mwavuganye ko mupfa mwese rezo n'umugore ko umugore avuga ati nagize ubwoba yaransinze ko atamfashe umugabo na muntu yarafite umugabo asimba reka hose yaguma abandanya abaho bumvikanye yuko badasigara bagenda ni igiki cabujije umugore gusimba kandi bose bari bafite objectif imwe yo gupfa ubwoba justement non c'est pas ubwoba ahubwo nibaze yuko nta muntu numwe yarafite uwundi confiance kuko yaba bose bafite confiance umugore yari bose bari gutsimba mu gihe umugore yari gucafa umugabo yagusimba urumva hariyo confiance okay hariyo confiance yo gupfa nayo basha ariko gupfa biragoye none je nibaza yuko bose bafite amarezo bose bafite rezo urumva je nazi ko umugabo muramudekorera umugabo yamudekoreye umugore yikingiye mu kudasimba umugabo nawe yikingiye mu guporta ijya gusa urumva umugabo iyo basimba canke bareka wewe yari kubandanya baho umugabo yarabaye gusa yarabaye yaravyishe wacha wowe kadasimba muri commentaire cyo kintu baza kukivuga ko nabo bacishije mutubwire mwese mwavyumvise ivyo twavuze si ari umugabo canke umugore yagize trahison ku wundi urumva ninda tugira conclusion y'ikiganiro genre à conclure conclusion nuko mugira subscribe kuri nice okay woga subscribe kuri Magic ego kandi cyane mwokurikiza mu bintu byose bijanye n'ubugenzi mu bagenzi beza kubera Imana irabikunda ego kandi mugire like mugire share mugire comment byose kandi turashimira cyane na Bella nga anya dutumiye yashatse kugira ikiganiro natwe nibaza yuko tari ryanyu nuzo kubaza ibintu bishushe twese dutumiye tuzari disuje tuvuga ibintu bishushe cyane twame turi update vraiment kandi mwame mukurikirana ino channel ya mwakoze cyane gose jewe ndabashimire muzogaruka ubundi munsi tubahamagaje merci sana abakozi ba Magic Channel TV mwakoze cyane kudukurikirana see you next time hanko nabana babwiye we are not here forever be a blessing and show love peace out urakaze bro